Amakuru avuga yuko igisirikare c'u Burundi cavuye muri Kongo siyo. Mu ntara ya Makamba kirazira kubaga impene canke ingurube uterekanye iyo wayiguriye. Mu gihe mu Burundi basinye amasezerano mashasha yo gukorana n'igihugu c'u Bubirigi, mu Rwanda naho bahagaritse imigenderanire n'ico gihugu mu bijanye n'iterambere. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turaza no kugaruka ko yavugwa hanze y'igihugu. Turabahaye ikaze. Morning Burundi. Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa gatatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Amakuru tugiye gutangurira mu gisirikare, aho ngo amakuru avuga yuko igisirikare c'u Burundi cavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngo siyo. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa X ku mugoroba wa kuri wa 18 Ruhuma 2025. Akaba yavuze ati amakuru yanditswe n'ikinyamakuru c'abongereza Reuters akanakwiragizwa n'imbuga ngurukana bumenyi zimwe zimwe ati ivyo nibihuha. Akaba yavuze yuko igisirikare c'u Burundi kibandanya kurangura ubutumwa aho kijejwe ndetse mu burere gisanzwe cararungitswemo hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo rero avyiyamirije inyuma yaho ikinyamakuru Reuters c'abongereza candikiye inkuru ivuga yuko abasirikare b'abarundi basokowe canke bakuwe bakava hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bitewe nuko ibisigara vya Goma canke Ibukavu, ibisagara vya Goma na Bukavu rero vyigaruriwe n'abagwanyi ba M23 bafatanije n'aba AFC. Bakaba bavuga rero yuko muri iyo nkuru Reuters yanditse ivyo ngo vyatumye igisirikare c'u Burundi ngo gicaci iyo nkora kikava mu turere cari kirimo hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ariko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza akaba ayo makuru yayamiriye kure, avuga yuko ayo makuru atari yo igisirikare c'u Burundi ahubwo kibandanya ibikorwa gisanzwe caragiye kurangura byo kugarukana umutekano hariya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakaba bagumye mu birindiro vyabo mu turere basanzwe bararungitswemo aho muri ico gihugu. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Makamba, neza y'Urusaka, aho hasotse itegeko yuko kizira yuko umuntu abaga ingurube, inka canke impene aterekanye urupapuro rwaho yayiguriye. Mu gihe rero hari hamaze imisi hibonekeza ubusumwa bw'ibitungwa bigizwe n'inka, impene n'ingurube, bakabitwara rero babibaze inyama. Abajeje intwaro muri komine Rusaka bari kumwe n'abajeje umutekano baragirishije inama bene gihugu kuri wa 17 Ruhuma mu ntumbero yo kugira ngo barabire hamwe ibijanye no gucungera umutekano rusangi. Rero mu ngingo zafashwe ku bijanye n'ubusuma bw'ibitungwa bumaze imisi buvugwa muri iyo komine cyane rero muri zone Makamba, abajeje intwaro bakaba bari kumwe n'abajeje umutekano rero bafashe ingingo ko ata muntu numwe yemerewe kuyanga canke kubaga impene, ingurube canke inka aterekanye urupapuro rwaho yayiguriye rutewe ko umukono n'umukuru w'umutumba. Ivyo rero bikaba bivuga yuko ugiye kubaga igitungwa co kimwe muri ivyo utegerezwa kubanza kubimenyesha ubujejwe umutumba kugira ngo aze kukwandikira urwandiko ruza kwerekana yuko wayiguze mu vy'ukuri atari yo wivye canke wayiguriye uwayivye. Abene gihugu rero bakaba bamagarirwa nabo kuba amagabo, bakama bari maso kugira ngo bashikirize abajeje umutekano ikintu cose babonye kitagenda neza muri ubwo buryo nyene canke muri ivyo vy'ubusuma ari uwo biketse, kugira ngo bace bamushengeza hanyuma leta nayo ikimukurikirana imugirire dosi. Umushikiranganje nawe ajejwe intwaro yo hagati, iterambere rusangi ndetse n'umutekano Martin Nteretse avuga yuko nubwo hari abarundi bidoga yuko abakongomani ari bo batuma amazu aduga yo gupanga hano mu gisagara ca Bujumbura, akavuga yuko ivyo rero ataco bikora ko kuko ngo ntibari bubirukane. Umuti ngo nuko ho kubakwa inzu nyinshi maze abantu bose bakaronka inzu babamwo. Ni imyidogo rero yatanguye kwibonekeza guhera mu mwaka uheze, aho rero ibiciro vyo gupanga amazu vyagumye biduga na cyane mu gisagara ca Bujumbura biguma biduga uko bukeye uko bwije, gushika naho inzu y'icumba kimwe kitarenga iyo bita chambrette kuva muri Gitugutu rero 2024 yari igeze ku mafaranga 100,000 mu gihe itahora irenza amafaranga 50,000 canke 60. Aho ni mu gihe rero ivyumba bibiri na saro byari bigeze hagati y'250 hamwe n'300 mu makaritiye rero ari mu mpera y'igisagara, hamwe na yari hagati y'ibihumbi
amajana 350 n'ibihumbi amajana 5 mu makaritiye ya Bwiza, Nyakabiga n'ahandi hegereye igisagara hagati. Rero mu kababaro kenshi umwe akaba yaganirije ikinyamakuru Jimbere. Muri iyo nkuru rero bari batohoje, akaba yavuze yuko inzu abayemwo ifise ivyumba bitatu, saro n'ubwogero bwo mu nzu, uburaro bw'umukozi, igikoni. Rero ngo hamaze imyaka 2 ngo yatanguye ariha ibihumbi amajana 7, ariko ngo hagati mu mwaka wa 2024 ngo yadugirijwe ko ibihumbi amajana 3 vyose kugira ngo arihe umuriyoni. Mu mpera z'ibihumbi 2024 rero ngo yagiye yumva amubwira ko ategerezwa kuriha umuriyoni n'ibihumbi amajana 7, yitwaje ko ibintu biguma biduga ibiciro ngo n'amafaranga atakigira agaciro. Abandanya avuga yuko ngo yabuze uko yifata, ngo acatangura kurondera ahandi yo kwimukira, ariko ngo yaronka naho nyene ngo aho hose agasanga hari munsi ya hahandi, bagaca bamusaba kandi ibiliyoni 2. Aho rero ngo bagasaba yuko abaha n'urugusho rw'amezi 6, ngo acahitamo rero gutekereza aguma hahandi, ngo ariko asaba Imana ngo ntasubire kumudugiriza ko kwa kundi yarasanzwe abigenza, akamudugiriza ko uko abishatse kandi mu mwanya muto. Umwe rero mu basanzwe bapangisha amazu nawe atari make muri kino gisagara ca Bujumbura, akaba ngo yabwiye ikinyamakuru Jimbere yuko vyose bitumwa n'ifaranga ry'u Burundi ngo riguma rita agaciro, kuko nk'umukongomani yifitiye amadolari yiwe ngo iyo umubwiye amafaranga yariyo yose ayaguharurira bivanye n'ingene idolari riko riravunjwa ku isoko. Uyu mukinwabi agaca yumva umengo ni make cyane kuko idolari rizimvye cyane, akavuga ati nkiyo rero abarundi bapanga ku miliyoni amajana 2, ku miliyoni 2, umunyekongo wewe ayashize mu madolari aca asanga ayo mafaranga ariha ayadashika n'amadolari amajana 3, ngo ahowe abayumva ko ayo mafaranga ari nko ku buntu. Kuri ico kibazo rero umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati, iterambere rusangi ndetse n'umutekano Martin Nteretse mu kiganiro rero yagiraniye n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa 17 Roma 2025, akaba yavugize ati ntidushobora kubirukana kiretse uwakoze ikosa. Inyishu nuko rero twokubaka inzu nyinshi kugira ngo abazikeneye ari benshi, ariko ari nke bakumvikana yuko zoca zizimba kubera ko ziba ari nkeya kandi abazikeneye ari benshi. Akabandanya avuga ati si ukuvuga rero ngo abakongomani nibo babituma, zari zisanzwe zaraduze kuva kera niyo ntambara yo muri Kongo itaraba. Akavuga yuko rero ngo ntihagire ubugira umutima uhagaze, ngo nta ngorane n'imwe abakongomani bateye mu Burundi, ahubwo ngo ni umugisha abarundi baronse kuko baca bazana amafaranga nko gusuma ibifungurwa ndetse n'ibindi. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imigenderanire, aho Uburundi ndetse n'igihugu c'Ububirigi vyasinye vyateye umukono ku masezerano mashasha yo kugira ngo babandanye bakorana. Imigenderanire y'u Burundi ngo ikaba yifashe neza, aho ngo mbere bifuza yuko Ububirigi nkuko bwafashe ikibanza ca mbere mu gushigikira imigambi y'iterambere mu Burundi bwo bandanya bigenda uko kugira ngo babandanye bakorana. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe kuri uwa 18 Ruhuma, aho rero hari haramutse hugururwa icese inama ya mbere no gushira umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'Ububirigi. Sirdi Manererekana icariho c'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere yamenyesheje ko rero Uburundi bwifuza kubona Ububirigi buri mu kibanza ca mbere mu bafasha mu iterambere, nayo imigambi ngo yihutirwa yoshigwa imbere akaba ari uburimyi n'ubworozi, indero hamwe n'igisata c'amagara y'abantu. Michel Klima aserukira Ububirigi rero mu Burundi nawe akaba yamenyesheje yuko ngo kugira Uburundi bushike ku mahangiro y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060, imigambi y'uburimyi buteye imbere, guhangana rero n'ihindagurika ry'ibihe, igisata c'amagara y'abantu, indero hamwe n'ubugenegene arivyo vyo kwihangira imirimo biri mu bizoshigwa imbere mu vyo bizofasha mu vyo rero bazofata mu mugongo. Klima rero akaba yamenyesheje ko imfashanyo y'imiliyoni amajana 735 y'amadolari ariyo azokoresha mu kiringo kiva mu 2024 gushika muri 2028 mu gushigikira Uburundi, kandi ko intara za Cibitoke na Kirundo arizo zizokorerwamwo cyane
mwirangurwa ry'iyo migambi yose y'Ububirigi. Mu gihe rero Uburundi n'Ububirigi bariko batsimbataza imikoranire yabo, imigenderanire yabo ndetse isanzwe yifashe neza, u Rwanda rwo rwahagaritse imigenderanire n'igihugu c'Ububirigi mu bijanye n'iterambere. Itangazo ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire ryagiriza ico gihugu c'Ububirigi yuko gikora ibikorwa bafatanije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigamije guhungabanya uburyo u Rwanda ruronkamwo amafaranga ashigikira iterambere. Leta y'u Rwanda yibutsa ko gufashanya mu iterambere bitegerezwa gushingira ku kubahirizanya hagati y'ibihugu. Ivyo rero bikaba biri mu itangazo igihugu c'u Rwanda cashikirije. Ano makuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, aho umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze kumenyesha yuko mu vyo bagomba kuganira muri vya biganiro vyimirije hagati ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Donald Trump harimwo kumvisha umukuru w'igihugu ca Ukraine Perezida Vladimir Zelensky yuko igihugu ciwe gitegerezwa guheba ibice bimwe bimwe Uburusiya busanzwe bwarafashe kugira ngo haboneke amahoro, maze intambara yihagarare hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Nkuko twabamenyesheje, Uburusiya bukaba bumaze kwigarurira hafi ibice bigera kuri 20% vy'ubutaka bwa Ukraine, ndetse rero Uburusiya bukaba bubandanya butera intambwe ku munsi, ariko rero ivyo guheba ibibanza bimwe mu Uburusiya bwafashe, umukuru w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky akaba atabikozwa na gatonya, akavuga yuko ahubwo amahoro atazoboneka mu gihe Uburusiya butarava mu duce twose Uburusiya busanzwe bwarafashe. Donald Trump na Vladimir Putin rero bakaba bategekanya guhura kugira ngo baganire ku vyo bazofatira ko kugira ngo amahoro aboneke. Ivyo rero Perezida Zelensky nawe wa Ukraine atera utwatsi avuga yuko badashobora kuganira kuri Ukraine nawe atarimwo, ariko kandi ibi bikaba ari vyo umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yamye asaba kera iyi ntambara igitangura rero iyi ntambara imaze imyaka 3. Umukuru w'igihugu c'Uburusiya akaba yari yasavye yuko yoganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron akaba yaragerageje kuganira nawe ico gihe yararongoye ubumwe bw'ibihugu vya Buraya, agerageza kuganira nawe, ariko Vladimir Putin yanka kumwumviriza avuga yuko adakeneye kuganira n'uwundi muntu n'umwe ku kibazo ca Ukraine. Uwo bakeneye kuganira ngo yifuza akaba yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero inyuma y'imyaka 3 y'intambara, ndetse Uburusiya bumaze kwigarurira hafi ibice 20% vy'ubutaka bwa Ukraine, bakaba bagiye kuganira igihugu ca Amerika ndetse n'Uburusiya bakaba bagiye kuganira kuri iyi ntambara kugira ngo ihagarare, kandi hakaba hari umugambi w'uko Ukraine bayaka ubuce bumwe Uburusiya busanzwe bwari bwarafashe kugira ngo twe duce tugume twegukira Uburusiya. Ari natwe duce kandi umukuru w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky avuga yuko yiteguriye no guheba ibice bimwe ahubwo abihebere ibihugu vyo muri OTAN, ibihugu vy'i Burayi ndetse na Amerika, kugira ngo bitabare, ariko izo ntara canke ivyo bice bimwe vya Ukraine ntibizogwe mu maboko y'umwasi wabo ari we w'Uburusiya. Ariko ivyo bikaboneka yuko biri kure, kuko ibiganiro bigiye gutangura hagati ya Vladimir Putin ndetse na Donald Trump. Bikaba ivyo biganiro atawuzi ico bizogerako, ariko kandi bikaba ari biganiro bije mu gihe ibi biganiro ari vyo Uburusiya bwamye busaba kuva kera kugira ngo buganire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zisanzwe arizo za mbere zishigikira igihugu ca Ukraine, kuko arizo zagiye zitanga ibigwanisho bikomakomeye, zagiye zitanga amafaranga menshi cyane muri iyi ntambara kugira ngo Ukraine ishobore kwihagararako, Ukraine ishobore guhangana n'Uburusiya muri iyi ntambara, maze Ukraine ifata umwanya munini iriko irarinda ubutaka bwayo, nubwo yatakaje ibice bigera kuri 20%, ibice vyababa 20% vy'ubutaka Ukraine isanzwe ifise. Ibi rero bikaba ari vyo Ukraine ivuga yuko itegerezwa kugaruza imbere yuko batangura ibiganiro. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye kuri uyu wa gatatu, tubifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose naho utaha. Morning Burundi, Uburundi burakeye.